ndiwa mama nagutura ikibazo c'umwana adahembwa neza ahembwa umushahara uri munsi y'abandi ngo niwe yigurira wife. ubu tuko turavugana ni ukuvuga yuko ibyo twaganiriye byose nariko ndumviriza ikibazo cawe mugabo ubu ivyo tuvugana ndiko ndabifata amajwi kugira ngo ndabishire mu kiganiro, niyo mpamvu ndiko Mm. ndakubaza kugira ngo ubisubiremo. Hama Ego. jewe mfise ikibazo, mfise umwana ariyo hanze. Mm. Uwo mwana ubwa mbere yagiye namuguriye telefone, Ego. hama amaze kugerayo telefone ngo ikiraba. Mm. Imaze gupfa rero baca bambwira ngo umushahara wa mbere ngo bamuguriyemo telefone, baca bambikira amafaranga 500. Ego. Bambikiye 5 baca bambwira ati ikibazo cabaye twamuguriyemo telefone tumuguriramo wifi, Mm. niko guca barungika 500. Ego. Irigira kabiri baca barungika 600, Ego. 650. Mm. Baca banyandikira ngo urumva ngo bashatse ngo kundungikira ngo 5 ngo ntibanakwije ngo bamuguriye interinete, barambwira ibintu byinshi nyene nko guca ngo badungikira ngo 550 ngo mu kwezi kwaheze ngo ntibari bayakase ngo yose ayo bakoresheje. Rero ikintu cagiye kumbabaza, baca bamubwira yuko ubwa mbere bamanza bamubwira yuko bazoza baramukata urubadagwiye. Urubada sindabitahura neza ariko abana nyamvuge ntacyo. Inzu urubada rwo hanze ndibaza n'500, hama ngo baca bamubwira ngo ukwezi kwa 5 ngo bazorungika ngo amajana indwi ngo bazomukata 100. Mhm. Umwana aravuga ati none kubera iki Mm. munkata 100 yose, basi ni munkate urwo rubada. Mm. Ariko nabuja wiwe ntibabihurijeko, Mm. baca ntibigeze babihurizako. rero umwana akavuga ati nta kundi basi nimurabe munkate urwo rubada, muze murarungika 8, Mm. muze murarungika 7, Ego. nyine amajana 7, Mm. 500. Mm. Ariko ntibigeze babihurizako. rero je nagomba mumfashe Mm. umwana ahembwa umushahara ukwiye nk'abandi, kuko n'abandi bariyo numva yuko bahembwa 800 kandi byose barabikorerwa. Mm. Ikibazo jere nari mfise nico. Murakoze cyane. Mbe amaze igihe kingana iki? Yagiye mu kwa mbere itariki 1. Ni ukuvuga amaze guhembwa amezi 3 ayahembwa nabi nabi. Ego 3 ahembwa nabi nabi. Ugereranije mu amezi 3 amafaranga barose mu ntoke yose hamwe nangahe? Yavuga ndayiteranirize ayo wagiye uraronka ngaho mu Burundi wewe. Ukwezi kwa mbere yaguhaye angahe? Ayo narose no mu Burundi Amahera iyo nakubwiye. turabisubiramo ngoma ndayateranye twumve mu mezi 3 amafaranga amaze kurungikira amafaranga warose. Ubwa mbere mu kwezi kwa mbere yakurungikiye angahe? 500 ya hariya. Oya muvyeyi nkubaza ayo warose ngaho mu Burundi. Reka manze ngire nyene. Oya ntaco. Kugira mu mwanya. Oya ntaco mu mwanya ntibongera kundonka. Mbwira ntaco 500 ya hariya. Sawa. Mu kwezi kwa kabiri nako 65 ya hariya. Ukwezi kwa gatatu amajana 75. Mugabo urumva yuko vyagiye birahinduka kandi mu nyuma bahavuye umva mu majana 8 yabwirizwa kuronka arosa 75. Aho urumva ni umuntu ni gusaba ko baza baramukwiriza gusa mugabo burya nta kibazo kirekire afise ngaho. Urumva nari kuniyumviriye kubera baciye bamubwira ati n'ubundi nubwo tukurungikiye 75 mu nyuma tuzokurungikira 7. urumva ko baguma bamukorora narishatse kubamenyesha hakiri kare. Hanyuma
rero Ah, mm, icyo bisaba ni kumwandikira uwo inabuja, yego, kandi ubu tuvuga amajeri ko ndamwandikira, tuvane ko nakubwiye ko ndamwandikiye. yego, murakoze cyane. Sinokwirwa ndamuhamagara ko ibi ni ibintu bisanzwe. Burya mu ngorane ziri muri Arabia Saudite, muvyeyi, izi ni ingorane zikeya cyane gose, ndabikubwiza ukuri, umwana wawe nta ngorane afise. Ni ukuri ni bike nyura ko namanje kubasaba impanuro nyene kugira namwe mu byumve namanje kubasaba impanuro. Nta ngorane afise n'ukuri. Hariho abantu bafise ingorane ngaha benshi dufasha bagwaye bamerewe nabi canke badahembwa na dukeya batagaburirwa. Uyu nimba bamugaburira Yego, bakamuha iki n'iki, amafaranga, ngomba kukubwira wowe nimwaganira, ntafise telefone none, wanjye afite fone, ngomba kukubwira ikintu uza kumubwira. sabwe. We nk'umuvyeyi wiwe uramubwira ati, kuko je ntiyanyandikira mba naramuhaye impanuro, umubwira ati muri Saudiya si kwa so kandi si kwa nyoko, ati aho ubwirizwa kuhaba nk'umusirikare, ni ukuvuga ngo barya abantu nta kigongwe bagira. Bya bintu ugwaza umwana ugaca babwira ngo urumva ngo mabuja ngo umwana ngo aragwaye, ugatangira kumusobanurira utuntu nyine, nta mpuhwe bagira. Barya nabo kwa Farawo, barya nta mpuhwe bagira n'ukuri, kandi sindakubesha, nabo ubwabo hagati yabo nta mpuhwe bagiriranira, niko baremye. Yego, Ukuntu bigenda rero, ndiko ndagutuma ibintu uza kumubwira kandi ubishire ku muzirikanye. Ati yego, navuganye na Daniel Mugisha, yambwiye ngo nimba uzi ko wama ubabwira ubahendahenda, ni ukuvuga ngo ukwezi guheze wowe urababwira ngo ukwezi kwaheze, atavyo gutwenga, ugahindura kujya kuntu wama uvuga ubaganiriza ugati umviriza, ukwezi kwaheze mpemba, kandi mpemba amafaranga akwiye. Bavuze ngo barakata ko iki ngiki n'iki, ntavyo guhendahenda, ati ucu uduzijwe te mu nkate ukwezi kose nkora, ati mumbwirwa ko amafaranga akwiye kandi mutayampaye mpagarika akazi. Ni ukuri ivyo bintu bigize rimwe kabiri ubakorera akazi neza, baca baguha amafaranga yawe. Mugabo ugiye kubabwira ufise ubwoba, ubereka ko nyine ubahendahenda, basha agukankamiye akabunugiza ubwoba, acavuga ati ndamufashe. Ikintu baca bamubwira urakizi, baca bavuga ngo okay, ugize amanyama tuje tugusubiza mu Burundi. Aze guca asimbira mu cyumba tori bag irya sakoshi, ati twagiye kuri ofisi ngende mu Burundi, nende nahakumbuye, kandi ahaza bari karaganya, ati mbega yewe nusa mu Burundi nkabaho gute, uravyumva. Wewe arabakangisha ati mwari mwatevye, ahubwo ati mu Burundi twe ndukenye, mu Burundi turafise inge, ati nyarutsa 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 nyarutsa. Hewe nibabona bamutahanye ndakurahiye. Mugabo mubwiye ngo duce tugutana mu Burundi, agaca akanya, nta kindi bazokwama bamukangisha, bazama bamukangisha ngo turagutahana mu Burundi, aca akanya aca asaba imbabazi. murakoze. Ibi ndagutumye urabimubwira, canke uzomubwira za telefone nze ndabimwibwirira. Rero yambariye ngo yarakwandikiye, ndabimubwira cyangwa nje ndamubwira kurondera ibimwibaririye. Oya urabimubwira nawe, ntuse uri nyina none. Ukuri ndabimubwira ndabwira. Yitwa Chantal, guma ku murongo, yitwa Chantal. Twakizimana Chantal. Mm, Yego, mm. Guma ku murongo. Nibaza baramuhemba neza, uzoshobora kubimbarire. byose nzobikubwira ukuntu biriko biragenda. Mm. Yego, Hakizimana Chantal.
mwiriwe gaye mwiriwe neza mumeze neza hama je ndafise ikibazo kweri ikibazo mfise si ikindi je mfise umwana ari muri Saudiya hama uwo mwana yagiye itarike imwe y'ukwezi kwa mbere yagiye itariki imwe y'ukwezi kwa mbere nari nagiye nyene yari yagiye afise telefone ariko ageze iyo ikirava ipfuye rero ashitse amaze y'imisi yaravuze nyene araturamutsa mba ku murongo baca barateba rero kumugurira telefone ndamara igihe ntumva ijwi ry'umwana ariko barigenga ubuntu baramugurira telefone bamuguriye telefone umushahara wa mbere bamugurira telefone baca bamanza bandungikira amafaranga 500 kandi bambwira ko bamuguriye telefone ndavyemera irigira kabiri naho baca barungika 65 baca bambwira yuko amahera bayakozemwo bamuguriye telefone ya 35 ngo baca bagura internet yamba ari 150 ingahe ivyo ndavyemera ivyo birahera ubu naho baraharira n'umwana bamubwira ati wewe rero ku mushahara wawe w'800 nk'uwabandi bahembwa tuzogukura kuri ubada umwana arabimbarira ati none bazogukura kuri ubada kwiki ngo kugira ngo yigurire ifi rero ubu naho rero baca bamubwira yuko ngo uku kwezi nyene gutangura kwa gatanu ngo bazoca bamukorora ngo barungike 700 gusa nagira ndabahanuze kweri mwumva ico kibazo gusa ntimwoshoka mukibwira ba mabuje biwe kubera abayeho neza afungura nyene nubwo numva umenga barabu barahinduka abayeho neza afungura gusa urumva ikibazo afise n'ico abandi bakampanura bambwira ati none ubundi bwo nibamara kwemera ko baguma bamukorora bazomukorora kugera ryari umva amafaranga 100 yiyo n'amahera menshi sinzi rero ni impanuro nshatse kubahanuza kabisa sinzi ico mwomfasha gusa sinshaka ko mwoshoka mubibwira bamabuje biwe impanuro nshatse nyene ko mwogira ico mwomfasha nyene mwumva ico inyunganira kukuntu nobigenza sawa murakoze nashimye kubumvisha ikiganiro yandungikiye ubwa mbere ambwira kino kibazo kugira mwumve ukuntu uburemere bumeze ku kibazo abantu bazana hanyuma kandi hano imbere yaciye ambwira ku bijanye n'inimero irungikwa ko amafaranga hari akandi ka audio gatoya ngaha mu kumviriza umwanya ndiko ndagerageza kwandikira uyu mukoresha wiwe mwumviriza kandi ka audio yandungikiye hanyuma hirya tubandanya ikiganiro n'uwo muvyeyi impera turasera mwaramutse neza mumeze neza hama ndabona mwaranyishuye mwarakoze cane mwaranyishuye kabisa nanje telefone umuriro wari waheze murakoze cane murakoze hama ikibazo gihari rero urumva hari ukuntu kugira bamuhembe barinda gukora inama kubera abana akorera umumama akuze uwo mumama si wamuhemba umuryango urinda gukorana bakabona kumuhemba kandi n'icatumye ndabibabwira navyo vyarambabaje kubona ubwa mbere bamuhemba 5 irigira kabiri 65 irya nyuma bakamubwira ngo tuzogukorora 100 umva bazomukorora gushika mpaka rero sinzi yuko noguha inomero
yamica kwayo mahera akaba ari buzorondera sinzi ukuntu nobigenza ariko numva umenga noguha izo nomero nyene noguha izo nomero nyene nkaca ndaguha n'inomero z'uwo mukobwa wanje ariwe kuko barashobora guca bamugirira nabi sinzi byose n'ivy'Imana byose n'ivy'Imana kuko ndabona aguma ahembwa ukuraho n'amadeni nariye kugira ashikeyo ntayo nopfa nararose mw'ino misi sawa murakoze mugire Okay. igitondo ciza Yewe ubu tuvugana ndamurungikiye message sindamuhamagara kubera ibintu batari ni vyahatari cane ibi ni bisanzwe ibi ni bisanzwe nzomuhamagara hanyuma igihe tuzumva yuko bata batamuhaye ivyo arekuriwe Mm, ikibazo nanjye nari mfite mu kwa gatanu hageze nkabona barungitse ayadakwiye nanjye nzobibabwiye none mbewe bazemera ko barungika gatadakwiye yazanka mama yemera bakayarungika niba babundungisha ubukonye oyaca ahindura isura nabikubwiye ibintu mubarira ateza gukora hanyuma muvyeyi reka ndagusezerera nimba atakindi wongerako sivyo oya murakoze z'ikibazo nari mfise n'ici Imana ikugirire neza reka ntaba uwundi muntu namwebwe murakoze alo inshuti zanje bakunzi munkurikira kw'ishene ya YouTube Daniel Mugisha mu bintu ngaha dukora hano hariho no gutanga impanuro nk'iyi mpanuro mpaye uwo muvyeyi ni impanuro y'ingirakamaro cane mu by'ukuri umuntu yaguhamagaye biragoye nyene kumwumvisha ko ata kibazo afise mugabo nk'uyu si ikibazo ku busanzwe ibi no ku ma office barungika ndabashingira intaye ko babibigisha barababwira ati wewe wagenda ukagera muri Saudi Arabia uramenya ukubaho uzumenya ukuntu bana n'abajya abantu wewe hageze ko bakuriha ukaja kubatwengera ntibashobora guha amafaranga nko kubishaka bisaba ko umuca ubwenge ukabereka yuko wakoze ugeze guhembwa bakwankiye kuyaguha ugahindura isura mu gutekereje ivyo yagize byose ukemera nta mafaranga baheza ngo baguhe aha rero bisaba ko mwese mubyumva neza yuko bajya abantu bageze ko uhembwa ntugenda ngo uhageze ko mu mpemba nabura bati ntumushahara ucahagarika akazi nyine utagahagaritse mu guhagarika ati bavuze ngo genda kuzana amazi ati furusu fi shokora fi furusu mafi shokora mafi nukuri bikinze neza bashaka guhemba utabikoze gutyo ninde wunda ko abwirana nta n'umwe so reka rero ndabashimire ko mugiye kuza murabikora gutyo mu kwishyuza umushahara ntugenda ngo umwana yagwaye ngo mama ngo aragwaye ngo numpembe abo kwa farawo nta kigongo bagira nabo ubwabo nta kigongo bagiranira hari wambwiye ati je narumiwe mbonye mabuja wanje yabyaye umwana aca musi amaze iminsi biraca murungika iwabo baza kumutemberezayo bamuha amata mu wundi muryango aguma muhira ata mwana afise atanagwaye ngo yagiye kuramutsa abandi bantu mu wundi muryango naciye muri abo ata kigongo bagira yabimbariye ndumigo abantu nta kigongo bagira n'ibikoko murakoze reka ndabashimire namwandikiye message igisigaye ndaza kuronka inyishu kandi namwandikiye message ndende cyane namwandikiye ngwiyi ndamubwira ibijanye n'ibikenewe kugira nyene ngo amufate neza muhembe amafaranga yiwe akwiye $800 kandi azi yuko araza kumpa inyishu kuko ni message nziza kandi y'urupfasoni murakoze cyane